kuri ibyo muvuze byo ko hari abantu bavuga yuko ayo mahera yoba yarariwe ntimwibaza yuko baba bafise ishingiro c'igituma babivuga uko ivyo sivyo niba abandi bafise intumbero igayitse bamwe bataramenya urugendo turimo rw'imbona kazoza Manumutse iki nice ca kabiri nkoze kuri Samuel na nakoze video ubwa mbere reka nsimbije video gatoyi nanse kwiba ndende numvirize ibindi afisa avuga ariko mu vyukuri jewe uyu muhizi ibindi avuga nuvumenga ntivyumvikana reka namwe muragira urubanza muciye nivyo kuri ibyo muvuze byo ko hari abantu bavuga yuko ayo mahera yoba yarariwe ntimwibaza yuko baba bafise ishingiro c'igituma babivuga uko ivyo sivyo niba abandi bafise intumbero igayitse bamwe bataramenya urugendo turimo rw'imbona kazoza deja utanguye gutukana umuntu yavuze ati twereke amaresi twereke amafaranga yo yagiye jewe nka jewe umbajije nubwo yo mudamu akavuga ati bon papa w'abana uyu mwaka twarose 10,000 vyagiye he je noja muri accounting printing receipt ningaya uyu munsi twakoresha ikiretse amafaranga mbanze ndeke amafaranga uri kurajira y'abandi bantu bikunanira gute ko ubu ufise statements bikunanira gute bwana Samuel print them statements uzizane ngaho uti bona journaliste raba ngaha abantu batanze naba bamaze gushika 60 times 5 na majana 3 ngaya ari muri account Bon, nibazike mu majana 2 iri jana kameme niyo ryahemvye iki niki. Très simple. Okay. Reka kutuka abantu bari kubakwishyuza ibintu uri kurabarira. Okay. Abantu babayeho uko mu gigito gitabwe iwabo tubatunga uko nyene nta mvu nimwe yo umuntu yovuga ko amahera yariwe ikivyemeza urumva ni gito gitabwe iwabo urova sadene kumavuga ngo gutwara umwana gatsugutumvye kuraka nimwe muri ko muvuga muti twereka amafaranga yaciye yagiye nimwe muhavuye mu bibito uko nta muntu numwe yatanze amahera yiwe atazi yari ariko arabashingira yuko mudatanga igitigiri gitomoye c'amafaranga amaze kwegeranywa exactement ico ni kintu kiri très simple okay amafaranga bari kubatanga amafaranga azwi amafaranga 5 nukuvuga ubonye muri account y'amadolari 200 amaze gutanga abantu 4 is that hard to say ivyo bintu biragoye hamwe ibiharuro bikomakomeye bo amafaranga nizere ko muri iyi monde tugezemo amafaranga aja muri account muri bank account niko ndavyizeye ushaka kuyashira mu mufuko wawe ivyo birakuraba mugabo je bahongeze ubu muri imyaka tugezemwo nta mafaranga noha umuntu ayabika mu mufuko canke ku musego amafaranga agomba ko ari muri bank account runaka bank account ubufise internet banking ibarundi naho nyandibaza ko yahashitse canke jya phone banking canke ushobora kugenda muri bank uti nkeneye statement z'umwaka ukabugenda uzifise umuntu akubaje ati ngizi ivyo bikundanira gute bwana Samuel uri umuntu witangura umuride umutangura indongozi ivyo bintu bikundanira gute bakamara iminsi babikubaza na president akabikubaza ntubufise inyishu nkiyo uri umuntu witwa ngo umuride Samuel tuvugisha ukuri vraiment utahe wiyumve wenyene wiyumvire iyo situation urimo iyo situation wishizemwo nta sense ifise kandi wara muri Amerika urazi ko ibintu bikorwa en principe igitigiri tukivuga mu ibarabara turafisa dutanga raporo okay donc no kuvuga aha abajournaliste bakubajije ni mwibarabara none waje gukora iki ntuzeye president yakubajije president yumva ni mwibarabara ni yumva president n'umuntu w'umupeiza mwahuriye mwibarabara Samuel y'amafaranga eze ntabwo ndakubwira mwibarabara Samuel emera ko atavyo ufise ko wamaze kuvyemera mu ntango waravyemeye igihe president bikubajije mugabo utanga kuvuga ko ngo ntubitanga mu ibarabara ugiha abande niba amafaranga yatoza mu ibarabara ukumva no kugitiko gitanga mu ibarabara niba amafaranga naho yatoza akagwi aga club runaka niba muri club ico gihe it's okay ariko niba bitaye ko abarundi twe tutanga amafaranga nuko utwereka ko harimo transparency ivyo byo gusuzugurana ngo ni mwibarabara abantu bari kwarakumviza bumviza Indundi TV sabanyebarabara nabantu bari kini bakeneye kumenya ibintu vyifashe gute bamwe batanze abandi batatanze muga ko muri bifuza gutanga nabandi bari kiriye kabajewe gani ivyo nyene iyo umuntu atafise ico yubaha aca yibaza ko tumuha raporo we tuguha bo nta muntu akubaza mwe wewe ukuha wewe ubashwe kubera just wambaye ikoti ne cravate tukubahiriki niba Phoenix hari abantu bateje imbere bazokuba
niba wararidinze ibintu Phoenix ukabiridinga neza bazokuba nuvuga ngo abantu bakuha kubera ufise umutwe munini canke wicanye na president ivyo vy'agasuzuguro none abo bantu ushaka kubaguha amafaranga bongeye banakubahe wewe uri kurabasaba amafaranga ntabwo bakubaha iyo waba uri nka Siyoni ukagenda i Burundi canke Kirahwata sinza abakomersa bijumbura ukubaka igorofa ukicururiza utiriwe kuri televiziyo mpa 15 zana twokubaha mugari kurasegerereza ntushobora kubahwa uri kurasaba ikibanza ubakamwo twokubaha gute wagomba kubaho igiki cya kibanza usaba n'isi y'u Burundi n'isi y'indundi niya twese it belongs to us ntabwo ari ya president never niya barundi bose uri kurasaba none ngo nitukubahe ntuduha raporo mugabo uri kudusaba amafaranga uri kudusaba urusi Samuel look at yourself donc uri kufata ako kantu kabadede kukwibamura gufata ibintu by'igihugu bakavyita byabo kufata abanyagihugu bakabitababo kutoza amafaranga bakadita yabo uri gusaba amafaranga uri gusaba urusi ko barundi ntabwo tukubaha nkuko twubaha Imana ugomba kuduha raporo iyi accountability mu barundi ifoko tuyimenyera abarundi bijajaye raporo nkande iyi raporo umpa raporo nk'umurundi natanze contribution umpa raporo nk'umurundi uri kurasaba contribution umpa raporo nk'umurundi uri kurasaba itongo ivyo bitatu birahagije yuko utangura gutanga amaraporo bwana Samuel ureka ibintu byo kwiduduza nta bantu widuduza ko nta bantu gaburira il faut que ucisha bugufi ukeneye ko aba diaspora ba participa utuzakubereka ko uri umuntu novuga uri civilize okay iha abatanze amahera naho barazi uwo bayahaye naho bayacishije nizo raporo nyene niho zica kugira umuntu wese amenye aho ibintu bigeze ariko mu kuyavuga yuko boyatoza mwabivugiye ahabona turabivuga exactement ndamukunze umujournaliste okay très bien donc iyo hageze kusaba amafaranga urasaba bose uyakwimye ugashika umututse mugageze kwa gusaba raporo rekada ufise akagwi ugomba kuyaha abandi ntiwatugusuzugura tukwatsa raporo oh boy abarundi barabuze leadership mu nzira zose kabisa zose bivuga nyene ku mugaragaro kuko ni igikorwa ciza kandi kirimo umuco udasanzwe nta muco urimo kirimo obscurité okay igikorwa c'amafaranga yotuze umuco no kuvuga raporo y'amafaranga yatanzwe amafaranga amaze gukoreshwa amafaranga asigaye iyo ni uwo muco iyo niyo transparency wamaze interview isaha yose nta nari mu bigeze uvuga ikintu cy'igitigiri cyayatanzwe cy'abantu batanze c'ibintu bizokogwa c'ibintu bimaze gukorwa nta na kimwe n'ibintu gusa bya obscurité nizere yuko abarundi bari kwaratwumviriza ko bagiye guhagarika kwibwa kuko aho harimo n'agasuzuguro harimo ibintu bavuga nyama badede ngo bacemo ntibabona ako n'agasuzuguro sadwa s'arrêter mugabo raporo nk'akararo igihe twagira inama ya bose buherutse mu kwezi kw'indwi umurundi wese yitavye arazi neza amahera dufise amahera yakoze n'ayasigaye ahari okay ico kintu urabeshe nyiri cyubahiro president w'u Burundi General Neva yarakubajije umubwira ngo nibabe baratenyenye ntavyuzi mu ntango y'iyi video ufise amnezi je nta mfise bakubajije amaze gutangwa ngahe urafise bitigira uvuga ko atavyo muregeranya hari ukuntu mukiko murasorongora utuntu harya navyo wavuze mugaruka uvuga ko ngo bari babizi mwavyerekanye gute mwabibabwiye ryari warufise statement ntazo warufise bwana Samuel reka kuswaganya nta murundi numwe atabizi raporo rero nta murundi numwe atabizi kandi bariko barabikubaza nta murundi batabizi yasubiza ko hanyokuru wanje abizi ibintu byimvuga y'indenza rugero nayirarengeje nta murundi batabizi bwana Samuel wewe wagiye kwiga politike y'ikidede iyo mugiye hanze fuko mwiga politike yo hanze irimo transparence irimo kwerekana ibintu ko byagenze irimo kuba civilize irimo gukoresha amajambo yumvikana ibi bintu by'ikidede byamaze kunyegera abarundi ndakubwiye n'umugerezo bagora kuvamo kandi uzotembesha benshi
financier zaratanzwe mu nama ya bose ico bita Assemblée Générale niho dutanga amaraporo erega raporo tuzitanga ku ma social media ngaha kuri Indundi so canza mvuge ngo urumva ngo twaguze ngo ibiharagi ngo duhemba umukozi ngwaya ivyo sivyo tuza kuvugira nga okay muravyumva kandi mugira muvyumve neza muri ayo mafaranga mutanga niho hari budget ya igikorwa cha diaspora na admin donc iyo baguze umukozi iyo baguze ibiharage donc bagiye kuri uwo munsi mikuru bajya muri amafaranga muri ko muratanga iyo Samuel yavuze mu ntako y'agihugu 14 kumbura akoresha amafaranga je ne sais pas probablement kuko mbona ari muri budget ya diaspora donc nutabaye clair Samuel iyo utanza niyo problem ndaza we wagize wari kuvuga uti muri amafaranga mutanze harimo amafaranga ya administration ivyo nibisanzwe zaba za Red Cross zaba zande amafaranga menshi batanze n'imfashanyo baronse harimo yakora kuri administration haravyidodombera mugabo niko systeme zikorwa mugabo biri clair babizwe yuko utanze 10 muri HCR muri Croix Rouge muri Salvation Army no mu yindi non profit harimo amafaranga azogura computer harimo amafaranga azogura hasiyo kuja mu nama ya COP25 ivyo babizwe mugabo wubwiye ko arunda yose batanga ayanagiye mu migambi Aje tumagirigi ati twereke imigambi none yakozwe kukatara kujya umuntu kuko ntayari kuko amafaranga ahwanye na administration ya diaspora idasinziriye bakoze ati harimo ngahe ugatinya kuvuga kubera iki ntayarimwo yarakoze ibikorwa mugabyo kogwa ntibigaragara kuko na hantu wagiye ni nama wakoze na ma event ata muntu yovuga ngo jewe ndaryoheye ko Samuel yagiye mu hugu 14 ninde muntu muri diaspora ayishima ngo wagiye mu hugu 14 wazanye yiki wakuyemo iki wavuze ko no musikura mu nama za Zoom inama muri Zoom kuki mutagiye gukora inama Manhattan canke sepa The Hague nuko Zoom ni effective ayo mavisi gira hirya no hino washaka kuyikora kuri Zoom gwashaka kuvuga nta mafaranga ahari amafaranga ari kuraninga diaspora idasinziriye ayo bari gutanga barundi ndakaze mu vyumve nta bitigira ibihari ivyo mu bitahure nico gituma bitajya kuri social media kwereki c'est ridicule Ache ku binyamakuru bitandukanye muri ko muravuga imigambi itandukanye muranavuga amahera yoshobora gutozwa nko mugambi wa $5 wagiye habona usabigwa habona abantu baravyumva kuki mudashima gushira habona ayo mafaranga bamaze kwegeranywa kandi nabivutse nkobo thank you uyu mugabo wo Indundi TV umunsi dede yahavuye nzotaha i Burundi kuramukanya uzoze duhurire kwa Sioni ndakugurira ifanta ebu urumva ibintu byose bikara ku mugaragaro iyo hageze gusaba mugabo hageze gutanga raporo kica kibikinyegezwa ico niyo snozeye symptome ya escroquerie nakubwiye nti mu gihe turiko turegeranya intererano turavuga nyene zagiye ziraza navuze Afrika y'Epfo barazanya amahera angahe navuze Kenya baramaze gushikana amahera nuko yavuye mu ngendo twagize muri ivyo bihugu hama habaho kwiyemeza ku bihugu bitandukanye abo rero baciye bumva kama imbere y'igihe baca bashikana amahera make mu byo bemeye yaramaze kuboneka uko yashika niko baca bashikana Bujumbura avyo oye rero natwarababwiye ko amahera ari ku makonte ico gihe abari mu nama y'abarongozi twarabetse ko amahera ayagiye arakora ayashitse na yakoze ivyo si kibazo kanatsinda nabo bayatanze mu ivyo bihugu barazi ko amahera yabo yashitse bafise ivyemeza ko amahera yabo yashitse mu kigega cha diaspora idasinziriye boko yashitse ibyo birazwi kandi ko yashitse birazi amafaranga mu rangutse arashika ikibazo aracahari bamenya ko yashitse mu Rwanda bazi kwa kiriho nico bari kwarakubaza ko yashitse turabizi certainly turi kukubaza amafaranga ubu arihe ari mu mabank account angahe ayahe ibintu nk'ivyo transparency bwana Samuel gerageza ushimo transparency I don't know umuganeza ko wamaze kwimbira icobo bitagishoboka bo abarundi baratorera office urakingiwe n'umuheto w'Ibujumbura ariko ndabona yuko uri doji very doji none ikibazo kiri he ikibazo kiri kuri wa wundi atazi amakuru adafise n'uyamuha aca fonda nico ushinzwe ubundi ifise organisation utazi communication urakota uragura rondera umuntu muri komite yanyu ashinzwe PR public relationships nico ashinzwe guclarifia ibintu bigeze we ni buri politicien ukene kuba hejuru nk'umutware genda umenye nk'umutware uzari mwe gusuvuga uti bo ivyo bibazo bizabishugwa n'uyu muntu mugabo ufise umuntu ashinzwe communication kugira ngo akureho ayo ivyo bafonda
iyo uretse igifungu nk'ico nta kibazo na kimwe wishuye kuki tutofonda ndaguye amafaranga aje ngo ngo yarihe ngo urabona ngo amafaranga ngo mbariziki ngo urabona ngo nanone ngo navyo ndaharura ico game ubu uguriye speculation rondera umuntu azi communication bwana Samuel umuntu azi public relationships umuntu yumva a bit of accounting umuhe ico gikogwa agende yamagendana impapuro kujya kwa Dr. Alain umuntu yidodomera ati hang on a bit uyu mwaka nubwo bevyo harambere winaniza nubwo ari kubisakinga sinda ntabwo ngo there are three lies statistics and them statistics uwa nuko ushaka kutubesha uti muri Kenya abantu bashika amajana 2 give or take muri South Africa abantu bashika ijana give or take twari kucumva gusumya ngo urabona ngo ivyo no dude uteyisoni cafonda makuru kugira ngo agira abanywanyi bamukurikirana bamwumva ntamvo nimwe rero yo kunyegeza ubutunzi twagiye turaronka bivuye mu banywanyi ba diaspora ntahera na rimwe ryariwe nta n'iryatakaye amahera yose yaje yakoze iyo ateza gukora ayatarakora nayo arinde gukora ivyo yategerejwe gukora nukuvuga amahera yose yaje yakoze ivyo yateza gukora ayasigaye arinde gukora ivyo ategerezwa gukora mwaba diaspora mwatanze amafaranga je nta natanze iye mwatanga babwiye ko agiye gukora iki kumbure ico niho umuntu yobaza ikibazo mugabo urumva ko harimo ayamaze gukora ariko yakoze ibyo tuzo gukora tutazi ko nayasigaye azoguma akora ibyo tuzo gukora tutazi vuga rero ivy'inyubako ni intererano ziva mu barundi batandukanye nitwatangura muzobibona ni ku mugaragaro kandi indundi muzoze muradufasha ko hari amakuru azotaratangwa indwi ku ndwi y'abarundi bo mu mahanga cyane kuri ico gikwa c'inyubako tuvuga tuti mu ndwi heze twaronse amahera angana uku yavuye mu gihugu iki yatanzwe n'aba ni ku mugaragaro hanyuma kutanga rapport y'ibikorwa biko birakorwa naho bizoba bigeze tuzobitanga navyo nyene ku mugaragaro umugabo ubu twanse kuvuga tuti ya mahera yagiye aratangwa none tuce dushira kuri social media tuvuga tuti umukozi twamuhemvye 100 twamuhemvye 500 twakoze ibi nibi ivyo ntibikenewe ku ma social media bizohabwa ababijejwe n'ababifite uburenganzira twebwe rero twomenyesha abadukurikirana bose yuko diaspora tutigeze na rimwe dutirigana kwijambo canke ngo twonone ubutunzi rusangi abayatanze turabashimiye bamenye ko amahera yaba hari abatarayatanga ajya bemeye nabo nibitegure koko mu isi yavuba ni nyuma yo nama tuba twafashe ingingo y'ikibanza tuzoheza ce dutangura igikorwa twe tuzokwemera kunanirwa kuko twaravyemeye gusa ariko Samuel ngoma niteze numvise ko hari ikintu woshira mu kigiharuro cy'ibintu wakoze cy'ibintu watanze cyangwa ngo tubwiye ko amafaranga kihari yose cyangwa ko haravuye ko makeya operations birumvikana personnellement umuntu atwara association harimo ibintu vy'iki volontaire ashobora gukora mu kenshi na kenshi il faut ko akoresha amafaranga yiwe ya association yamusubiza je ivyo sinobesha ngo Samuel ngo no koresha amafaranga yiwe ngo uje kuvugira diaspora muri Belgique no ndakubeshe ko nanje navyo nokora ariko hagomba kuba transparence ayo yagiye nutavuga ngo social media bla bla niba uri gusaba amafaranga kuri social media na rapport itangwa kuri social media I'm sorry nuko bimeze kira noneho iyo organisation iri public entity kiretse nyene niba ari kinywabe bivyo urabizi iyo ufise public entity utegezwa kuba transparent nuko bimeze et surtout que amafaranga uri raising from the public ntabwo ari groupe iri ferme ntabwo ari club mwatanguye ico gihe ni gake uzokumva ngo club y'aba footballeur bo mu Kayanza ni muzane rapport muyereka abarundi bose kuko na footballeur batanze amafaranga nta murundi basavye ngo duha amafaranga mugabo iki gihe uri kurabwira abarundi bose uzoza kuduha izo rapport utazizuhaye tukufata nk'umu escrow abayatanze bakomeze batanga bahabwe izo rapport mugabo bataratanga baca baba very very scared twaratakaje umwanya utari muto hafi umwaka n'inusu turindiriye ko turonka ivyo twariko turasaba mugani twabironse mugani biduca intege nico gituma tuvuga tuti ko twiyemeje gukora reka dukomeze tuje ku kivi dukomeze kuri iki kintu cy'inyubako ninde yombwiza ukuri yuko iyo nyubako izokubakwa okay umubwira ko iyo nyubako hazogera igihe Samuel agakorekta amafaranga ahagije yo kubaka inzu ibujumbura okay
hanyuma bo nibaza yuko leta y'u Burundi atari bijuju, surtout uyu Dr Alain Samuel Ndakurahiye nta mafaranga nta contribution azoshira muri ivyo bintu by'iwawe. Okay, bon nigo rusuri kurasaba niba afise icyo avuga kuri iryo nta rusuzoronka uhawe na leta y'u Burundi, baramaze kukubona kiretse kumbure niba hariho abo muri ko murasangira kwiba. None uzokura amafaranga hehe yo kugura urusi wabuze nayo yo kubaka inzu? I don't know. Donc jewe personnellement uko novuga muri make uyu Muhizi Samuel nta mafaranga no muha ambabure cyane. Ikindi je ndabona nk'umuntu w'umu escrow, sinzi kahise kiwe kumbura abantu mwabanye mu mumbwira, ariko je mbona ko ari umuntu adatomoye, nta leadership quality afise nyene gutwara uko kwi Burundi, nyubaha ndakomeye umbariziki nivyo, mugabo ntafise imilite y'umuridere surtout idere ya association y'aba volontaire. Twibukanye ko diaspora araba volontaire, nta muntu numwe muri diaspora hatigwa gukora ikintu na kimwe mu Burundi, nta numwe. Okay, ico cyumve Samuel, twebwe turi abantu independent, dushize Burundi ni volontaire, no gushaka kwacu, ntacyo tukangisha, na police tuzanira, nta matasi ugomba gutanga, nta tegeko ritubohera gutanga mu Burundi, n'ibintu vya volontaria. Uri mu volontaire ugomba guseka, ugomba kwicisha bugufi, ugomba kutwumviriza, ugomba kutwishyura ibibazo. Utavyishyuye naho zuri bamahera y'injiji tuzosubira.